Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Nyuma y'ibiganiro byahuje intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega bakaganira n'inyeshyamba za M23 mu mujyi wa Goma, ubungubu noneho haravugwa ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru yizewe atugeraho yemeza yuko ku igenekerezo rya 10 habaye ibiganiro bikomeye hagati y'intumwa z'u Rwanda ndetse n'intumwa z'igihugu cy'u Burundi, ngo ni ibiganiro byabereye mu ntara ya Kirundo. Amakuru atugeraho akemeza ko ari ibiganiro byahuje inzego za gisirikare ndetse n'inzego z'ubutasi ku mpande zombi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 10 abategetsi muri service de renseignement z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abategetsi mu gisirikare cy'u Burundi bashitse mu ntara ya Kirundo, aho bakiriye bagenzi babo bo mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo ni ibiganiro byahuje inzego z'igisirikare mu Rwanda ndetse n'inzego z'ubutasi, bakaganira na bagenzi babo bo mu gisirikare ndetse n'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibiganiro ngo byari bigamije guhuza u Rwanda n'u Burundi ndetse ngo bagahosha icyuka kibi ndetse n'icyuka cya kwega nkwege kimaze iminsi kibonekeza hagati ya bino bihugu by'ibivandimwe. Mu gatondo k'ejo ku igenekerezo rya 10 amasoko yacu yemeza ko imiduga y'igisirikare yajyanye abategetsi b'u Burundi mu ntara ya Kirundo. Iyi miduga ngo yari irimo abarongoye service de renseignement mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi miduga kandi yari irimo abakora mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru akemeza yuko intumwa zavuye mu gihugu cy'u Rwanda nazo zinjiye mu ntara ya Kirundo zicungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Ngo ni abasirikare bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakora mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse no mu nzego z'ubutasi z'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amasoko yacu ngaha mu Burundi abyemeza. Hari umwe mu bakurikiranira hafi ibibera ngaha mu Burundi yatangaje iby'aya makuru abinyujije ku rubuga rwa X. Mu magambo yiwe yagize ati: Kirundo, Burundi, Rwanda. Uno munsi mu gitondo mu Kirundo hinjiye imodoka zivuye mu Rwanda zirimwo abategetsi mu nzego z'umutekano bari kumwe n'ababacungerera umutekano. Baje guhura n'abategetsi bo mu nzego z'umutekano, igisirikare ndetse n'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Nabo bazindutse baduga mu Kirundo. Inama yabereye ku hoteli kwa Sinzinkayo. Hazindutse hitegurwa cyane, abashitsi bagira baze, abaraho bose birukanywe, hari hacunzwe cyane rwose. Uyu rero ni umwe mu bakurikiranira hafi ibibera mu gihugu cy'u Burundi. Abinyujije ku rubuga rwa X yatanze aya makuru yemeza yuko inama yabereye hariya mu Kirundo kuri iriya hoteli ikomeye cyane muri kariya gace. Ni hoteli yo kwa Sinzinkayo. Abari mu Kirundo murayizi iyi hoteli yo kwa Sinzinkayo. Amakuru atugeraho rero akemeza ko iyi nama yabereye muri iriya hoteli ndetse yahuje abahagarariye ibihugu byombi byaba u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru atugeraho aremeza ko ubutegetsi bwa Gitega bwaba bwiyemeje kureka imigambi yabwo yo gukomeza gukorana na Tshisekedi bagamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko Perezida Ndayishimiye yaba yiyemeje kuganira n'igihugu cy'u Rwanda ndetse akareka ubugizi bwa nabi akomeje gukorera muri Kongo, ashyigikira FARDC mu bwicanyi burimo kwibasira abanyagihugu.
Amakuru atubwira ko akemeza yuko ku munsi w'ejo intumwa z'ubutegetsi bwa Gitega zanaganiriye n'abarwanyi ba M23 mu mujyi wa Goma. Nk'uko nabibabwiye, Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi yishikiye mu mujyi wa Goma ari kumwe na Generali Prime Niyongabo atwara igisirikare cy'u Burundi. Bano bategetsi bakomeye mu Burundi baganiriye n'abarongozi ba M23 barimo Bwana Bertrand Bisimwa arongoye M23. Baganiriye kandi na Bwana Colonel Nanga arongoye ihuriro AFC, ndetse baganira na Colonel Nzenze urongoye iperereza muri M23. Ni ibiganiro byabereye muri Hotel Serena mu mujyi wa Goma. Ni ibiganiro kandi byasize M23 irekuye abasirikare bakomeye bari barafatiwe mu mujyi wa Goma, harimo General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yari yinyegeje muri MONUSCO. M23 yamuhaye inzira ndetse yumvikana na MONUSCO n'igihugu cy'u Burundi baramurekura. Hari n'abandi bakoloneli babiri bari barafatiwe mu mujyi wa Goma nabo bamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu butegetsi bwa Gitega rero aremeza ko General Neva ashobora rwose kuba yamaze kwisubiraho, ngo arimo gukora ibishoboka byose ngo abanire neza igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko ibi biganiro byabereye mu Kirundo bizakurikirwa n'ibindi biganiro bikomeye bishobora kuba biri ku rwego rw'abaminisitiri. Ni inkuru zirimo gutangazwa n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye mu mugambwe wa CNDD FDD aremeza neza ko ibi biganiro birimo gutegurwa. Amakuru yandi kandi akavuga ko General Evariste Ndayishimiye yaba arimo gutegura umugambi wo kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ni nyuma y'ibiganiro yagiranye n'abarwanyi ba M23 bakemera yuko rwose batazigera bafasha Red Tabara kandi ko M23 itazigera ibangamira umutekano w'u Burundi. M23 yanemeye kurekura abasirikare b'u Burundi yacakiye matekwa. Burundi nabwo bwemeye kuvana abasirikare babwo muri Kongo ndetse bukareka imikoranire yose n'igisirikare cya Kongo hagamijwe gutera inyeshyamba za M23. Nyuma y'ibiganiro byabereye mu mujyi wa Goma rero, amakuru twaronse nuko ku ruhande rw'intara ya Kirundo abategetsi bo mu Rwanda bari barimo kuganira n'abategetsi ba hano mu Burundi. Ni ibintu rero ngo birimo gutanga icyizere ko icyuka kibi ndetse no kurebana y'ingwe bimaze iminsi byimonogoje hagati ya bino bihugu, kugeza ubwo Burundi bwafunze imipaka iki cyuka kibi gishobora guhoshwa. Igihugu cy'u Burundi kijya gufunga imipaka yacyo n'igihugu cy'u Rwanda cyavugaga ko ari ku mpamvu z'umutekano. General Evariste Ndayishimiye yatangaje yuko afite amakuru yizewe yemeza ko inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa Gitega ngo zahawe indaro mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe yavugaga yuko Red Tabara itorezwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ngo bakayohereza mu Burundi gukora ibikorwa by'iterabwoba. General Evariste Ndayishimiye agitangaza ayo majambo hashize amasaha make cyane, maze inzego z'umutekano mu Burundi zitangaza ko zafunze imipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Imipaka y'u Burundi rero irafunze. Amakuru akavuga yuko muri iyi minsi abategetsi barimo kureba icyakorwa ndetse ngo iyi mipaka ishobora kuzafungurwa. Amakuru kandi akavuga yuko Burundi bwarakajwe nuko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 ngo bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Bano barongowe na Kizigenza General Niyombare Godefroid. Burundi bukavuga ko u Rwanda rukwiye kubatanga mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe wa CNDD FDD bavuze kenshi ko bakeneye guhabwa abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza.
Bano rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, barimo General Godefroid Niyombare, ariko u Rwanda rukavuga ko bariya bantu ari impunzi kandi ko umuryango mpuzamahanga ari wo ubagenga, ngo ntago rero rwapfa kubatanga gutyo nta biganiro bibayeho ngo babone umwishingizi. Hashize iminsi rero u Rwanda n'u Burundi barimo kurebana y'ingwe, ndetse u Rwanda narwo rwemezaga ko u Burundi burimo gufatanya na Kongo mu kurasa abantu b'inzirakarengane muri Kongo, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure bagize uruhara mu gutwika imihana y'abanyagihugu ahazwi cyane ni mu gace ka Nturo. Agace ka Nturo katwitswe n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Muri Masisi Abarundi bagiye batwika imihana y'Abatutsi, ndetse imbonerakure n'abasirikare b'u Burundi bavuzwe mu mabi menshi yakorewe Abatutsi muri za Masisi ndetse na Rucuru. Amakuru rero akemeza yuko General Neva yaba agiye gusubiza agatima impembero maze akaganira n'igihugu cy'u Rwanda, dore yuko intumwa ziwe zanaganiriye na M23 maze ibintu bakabishyira ku murongo. Muri aya makuru yacu turababwira ko inyeshyamba za M23 zamaze kugera mu gace ka Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kugera muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri kariya gace. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abamayimayi barimo guhangana n'inyeshyamba za M23 zamaze kugera muri kariya gace, aho zigiye gutabara abanyamurenge bari barimo kwicwa na FARDC n'abamayimayi. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucakira za nyeshyamba za Red Tabara zari zagabye ibitero muri komine ya Mabayi. Amakuru tumaze kumenya muri kano gatondo aremeza yuko igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo ndetse kugeza mu gatondo k'irigenekerezo rya 11 bakoze operasiyo ikomeye cyane yo gucakira inyeshyamba za Red Tabara mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko inyeshyamba zirenga 47 zapfuye. Abangaba igisirikare cy'u Burundi cyabarashe. Amakuru kandi akemeza yuko abasirikare b'u Burundi bamaze gucakira amatekwa inyeshyamba 36 zo mu muhari wa Red Tabara. Ni amasoko yacu yizewe cyane mu gisirikare cy'u Burundi arimo kwemeza iby'aya makuru. Aya makuru rero nayo turaza kuyagaruka ko muri aya makuru yacu. Niba utarafyonda subscribe rero ni akaryo keza ko kugira ngo ubikore, kugira ngo uzajye uronka amakuru yose umwanya ku mwanya. Ntimujye kure rero, aya makuru yose mbabwiye mu mfunyapfunyo mu kanya gato cyane ndayabashikiriza idonido. Nshuti banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro bya Iyakure Official, sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatatu. Nk'uko nari nabibabwiye mu mfunyapfunyo, muri kano gatondo k'igenekerezo rya 11 amakuru amaze kumenyekana aremeza neza ko abarwanyi ba M23 bamaze kwinjira muri teritwari ya Fizi. Abarwanyi ba M23 bamaze kugera mu misozi ya Minembwe. Amakuru yizewe aremeza ko harimo kuba imirwano ikomeye cyane muri biriya bice. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abamayimayi barimo guhangana mu buryo bukomeye n'inyeshyamba za M23 zagiye gutabara abanyamurenge bamaze iminsi barimo kwicwa. Ku munsi w'ejo indege z'igisirikare cya FARDC, indege za Sukhoi ndetse na za drone z'igisirikare cya Kongo ziriwe zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Muri teritwari ya Fizi ibintu byiriwe ari bicika. Abanyagihugu biriwe barimo kubundabunda ndetse bakavuga ko benshi baguye muri bino bitero byagabwe n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo kirimo gukorana n'abamayimayi mu bwicanyi bukomeye cyane burimo gukorerwa abanyamurenge.
Hashize iminsi inyeshyamba za M23 zirimo gutanga gasopo ku gisirikare cya FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu matangazo menshi izi nyeshyamba zasohoye zavugaga yuko FARDC n'abamayimayi bagomba guhagarika ubwicanyi barimo gukorera abanyamurenge. M23 yavugaga ko ari ibintu bidakwiye kwihanganirwa ndetse ikavuga yuko nibikomeza nta yandi mahitamo izatabara byanga bikunda igahagarika buno bwicanyi. Ni nako byagenze rero. Amakuru yizewe aremeza ko intare za Sarambwe zamaze kugera Iminembwe. Hari imisozi myinshi cyane yagaragayeho bano barwanyi kandi bafite intwaro zikomeye. Amakuru rero akemeza yuko M23 yamaze guhura n'inyeshyamba za Twirwaneho, ubu ngubu bakaba barimo kurwana mu buryo bukomeye. Izi nyeshyamba za Twirwaneho ubu ngubu zahindutse inyeshyamba. Ubundi yari groupe d'autodefense ariko bahisemo kwiyunga na M23. Ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ari inyeshyamba, nabo barimo kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Twirwaneho yamaze guhura na M23. Aka Tshisekedi ndetse na FARDC biravugwa yuko kagiye gushoboka hariya mu gace ka Minembwe ndetse na teritwari ya Fizi. Amasoko yacu muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Minembwe aremeza ko muri kano gatondo inyeshyamba za M23 zirimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cya FARDC ndetse n'abamayimayi. Harimo kuba imirwano ikomeye cyane ndetse biravugwa ko M23 yatangiye kwirukankana FARDC. Biravugwa ko hari ikirindiro gikomeye cyane cya gisirikare izi nyeshyamba zamaze kwigarurira. Ibirindiro bikomeye bya FARDC M23 muri kano gatondo ngo imaze kubicakira muri kariya gace. Biragaragara rero ko M23 yamaramaje kandi ko irimo gushaka gushyira iherezo ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi, ubusahuzi ndetse n'ubushimusi bimaze iminsi birimo kurangwa muri Minembwe. Ibi byose bikaba bikorwa na FARDC n'abamayimayi. Abanyamurenge bamaze iminsi barimo gutabaza. Abanyamurenge bamaze iminsi barimo kwicwa. Hari ubwicanyi bukomeye cyane bumaze iminsi burimo kwibasira abanyamurenge. Ababarirwa mu majana barishwe, abigeme n'abapfasoni barakubaguwe, inka zibarirwa mu bihumbi zarashimuswe. Ibi bikorwa byose by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'abasirikare ba Kongo bafatikanije n'abamayimayi. Nyuma y'urupfu rwa Generali Makanika wari urongoye Twirwaneho, amakuru aravuga yuko abanyamurenge bahagurutse bakavuga ko byanga bikunda bagomba kurwana ku butaka bwabo, ngo bagomba kurwanya ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kubagirira nabi. Abasore b'Imurenge barahagurutse bafata intwaro, abasaza ndetse n'abakecuru nabo bakavuga yuko urugamba rukomeje ndetse ngo amaraso ya Generali Makanika byanga bikunda agomba gutanga intsinzi mu gace ka Minembwe. Ubu ngubu rero intare za Sarambwe nazo zamaze kugera Iminembwe, aho zagiye gutanga umusada ukomeye cyane wo gufasha Twirwaneho mu gukubita FARDC n'abazarendo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano gatondo, mu gihugu cy'u Burundi inyeshyamba za Red Tabara zari zagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare b'u Burundi bamaze kuzicakira. Ndasubiramwo. Amakuru yizewe amaze kungeraho muri kano gatondo aremeza ko abasirikare b'u Burundi bamaze gucakira abasirikare ba Red Tabara barenga 36. Abarenga 47 baraye barashwe barapfa mu ishyamba ry'ikibira. Ni muri operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'igisirikare cy'u Burundi hagamijwe gucakira inyeshyamba za Red Tabara zari zagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Mabayi. Ku munsi w'ejo mu gatondo inyeshyamba za Red Tabara zagabye ibitero bikomeye cyane ku kirindiro cy'ingabo z'u Burundi. Amakuru yizewe akemeza yuko abasirikare barenga 67 aribo bimaze kumenyekana ko bitabye Imana muri kiriya gitero. Abarenga 80 barakomeretse mu buryo bukomeye.
Ni igitero cyabaye mu masaha ya gatondo ku isaa 11 nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Ku munsi w'ejo kandi inyeshyamba za Red Tabara zarashe kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Ni ibintu byababaje cyane igisirikare cy'u Burundi maze gitangiza operasiyo ikomeye cyane yo guhiga bukware zino nyeshyamba mu kibira. Ku mugoroba w'ejo ku igenekerezo rya 10 amakuru yamenyekanye nuko indege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yarasiwe hejuru y'ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba za Red Tabara nizo zayirashe. Amakuru kandi akemeza ko iyi kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yapfiriyemo abapilote babiri b'igisirikare cy'u Burundi. Kugeza ubu rero biravugwa ko inyeshyamba za Red Tabara zamaze gutatana irya nino mu ishyamba ry'ikibira. Bose bamaze gutatana. Ejo igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje ibitwaro birasa mu ntera ndende mu kurasa mu ishyamba ry'ikibira. Za kajugujugu za gisirikare nazo ziriwe zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice bikekwa ko izi nyeshyamba zaba zinyegejemo. Mu masaha y'umugoroba rero biravugwa ko abakomando b'igisirikare cy'u Burundi binjiye mu ishyamba ry'ikibira maze bagahangana na zino nyeshyamba imbona nkubone. Abarenga 47 ku ruhande rwa Red Tabara bapfuye, 36 nabo bafashwe matekwa. Abanyagihugu begereye ishyamba ry'ikibira baravuga ko muri iri joro ryakeye baraye bumva amasase menshi cyane. Abanyagihugu baravuga ko baraye bumva urwamo rw'amabombe rurimo kwiyasira mu ishyamba ry'ikibira. Ibingibi rero ni ibitero bikomeye cyane aho abarundi bari barimo guhangana na zino nyeshyamba za Red Tabara zazanye agasomborotso ku munsi w'ejo. Abasirikare b'u Burundi barenga 67 barapfuye ndetse abarenga 80 barakomeretse. Ibi bitero bya Red Tabara rero byibasiye ikirindiro kiri muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Mu yandi makuru arimo kuvugwa cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi nuko inyeshyamba za M23 zatangiye kurekura abasirikare b'u Burundi zari zarafashe matekwa. Amakuru yamaze kumenyekana nuko General Ndizigiye Elia Batazira Muzinga yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yageze mu Burundi avuye mu mujyi wa Goma aho yaramaze iminsi irenga 40 yinyegeje muri Monisco. General Muzinga rero yamaze kugaruka mu Burundi. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye byahuje intumwa z'u Burundi n'abarwanyi ba General Makenga. General Ndizigiye Elia Batazira Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yarekuwe. Ndasubiramwo. General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yarekuwe. Inyeshyamba za M23 zarekuye General Muzinga. Ni nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane byahuje intumwa za General Evaristo Ndayishimiye n'abarwanyi ba M23. Ni ibiganiro bikomeye cyane byabaye kuri rigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu. Ni ibiganiro byahuje General Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi ari kumwe na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Bageze mu mujyi wa Goma mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 10 maze baganira mu buryo bukomeye cyane na bwana Colonel Nanga ndetse baganira na Bertrand Bisimwa na Colonel Nzenze urongoye iperereza rya M23. Ni ibiganiro bikomeye byabereye muri Hotel Serena mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane inyeshyamba za M23 zarekuye General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kongeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko nyuma ya bino biganiro bikomeye byabereye muri Hotel Serena mu mujyi wa Goma, inyeshyamba za M23 zarekuye n'abandi basirikare babiri bakomeye. Ni abakoloneli babiri b'igisirikare cy'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Murabyibuka ko twababwiye amakuru y'abakoloneli babiri b'igihugu cy'u Burundi bafatiwe mu mazu yo mu mujyi wa Goma binyegeje. Bano bakoloneli babiri nabo inyeshyamba za M23 zabarekuye. Ni ukuvuga yuko M23 yarekuye abasirikare batatu bakomeye b'igihugu cy'u Burundi.
harimo Generali Muzinga wari winyegeje muri MONUSCO. M23 yamuhaye inzira kugira ngo atambuke. Uyu Generali Muzinga yari yarabuze inzira yamuvana muri MONUSCO kugira ngo asubire iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo yari kubona waca M23 yari kumucakirira mu mujyi wa Goma. Nyuma y'ibiganiro bikomeye cyane rero M23 yemeye gutanga inzira ngo Generali Muzinga ave muri MONUSCO, ndetse amakuru yizewe akemeza ko yamaze kuva muri Kongo ari kumwe n'abano bakoloneli babiri. Bano basirikare batatu bose barekuwe bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko bavuye mu mujyi wa Goma muri kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza ko igisirikare cy'u Burundi cyaganiriye n'abarwanyi ba M23 ndetse bakaba babahaye uburenganzira bwo gukoresha indege ya kajugujugu. Mu gatondo ko kuri rino genekerezo rya 10 indege y'igisirikare cy'u Burundi yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni indege yarizanye Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse na Generali Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero bitangaje kuko ikibuga cy'indege cya Goma ubusanzwe ntabwo kirimo gukoreshwa muri iyi minsi. Amakuru yizewe akavuga yuko habaye ibiganiro bikomeye cyane hagati ya Generali Evaristo Ndayishimiye ndetse na Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC. Biravugwa ko ubutegetsi bwa Gitega bwasabye uburenganzira bukomeye mu nyeshyamba za M23. Basabye uburenganzira bwo gukoresha indege ya kajugujugu maze bakanyura hejuru y'ikirere cya Goma, ndetse basaba n'uburenganzira bwo kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yizewe akemeza ko M23 yabahaye buno burenganzira bwo gukoresha indege ya kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi. Iyi ndege rero ni nayo imaze gutwara Generali Muzinga, igatwara n'abandi bakoloneli babiri b'igisirikare cy'u Burundi bari barafatiwe muri uyu mujyi wa Goma. Generali Prime Niyongabo yasubiye mu gihugu cy'u Burundi abatwaye. Biravugwa yuko igihugu cy'u Burundi nacyo cyaba cyemereye M23 ibintu bikomeye. Habaye ibiganiro bikomeye cyane ndetse bikavugwa yuko M23 nyuma yo kumva ibyo igihugu cy'u Burundi kirimo kubemerera rwose ngo nabo bahisemo kurekura bano basirikare bakomeye nk'ikimenyetso cy'imikoranire myiza n'ubutegetsi bwa Gitega. Ku mugoroba w'irigenekerezo rya 10 ku isaha y'isa 11:30 ku isaha ya Goma, imodoka zicungerewe umutekano mu buryo bukomeye cyane zavuye kuri hoteli Serena zerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Ni imodoka zari zitwaye Generali Prime Niyongabo ndetse n'abandi basirikare b'u Burundi bari bamaze kurekurwa mu mujyi wa Goma. Bari barimo kwerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yizewe akavuga ko kajugujugu y'igisirikare cy'u Burundi yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma ku isaha y'isa 11:56. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi akemeza yuko bano basirikare bose bamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amasoko yanjye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye nayo amaze kwemeza iby'aya makuru. Bano basirikare bakomeye bamaze kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni intsinzi ikomeye cyane rero ku ruhande rwa Generali Neva, ndetse amakuru akavuga yuko ari intangiriro z'imikoranire hagati y'ubutegetsi bwa Gitega na zino nyeshyamba za Generali Makenga. Amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye abarwanyi ba M23 ko Generali Neva agiye gusinya itegeko rivana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Generali Evaristo Ndayishimiye agiye gusinya itegeko rivana abasirikare b'u Burundi muri Kongo vuba na bwangu. Iki ngiki ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane Generali Prime Niyongabo ndetse na Generali Ildefonse Habarurema bemereye Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bugiye kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Amakuru kandi akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwemereye M23 ko FARDC itazongera gukoresha u Burundi mu kugaba ibitero muri Kongo.
za ndege zahagurukiraga ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ntabwo zizongera guhagurukirayo, ndetse abasirikare ba Kongo ntabwo bazigera bashinga intwaro zabo mu Burundi ngo barase kuri M23. Ibingibi nibyo ubutegetsi bwa Gitega bwemereye bano barwanyi. M23 nayo yemeye ko igiye kurekura abasirikare bose yafashe, ariko yabaye irekuye batatu bakomeye muri bo. Iyi ngiyi ngo ni intangiriro, ndetse bigiye gutuma ubutegetsi bwa Gitega nabwo butangira gushyira mu ngiro ibyo bwemereye zino nyeshyamba. Ibiganiro byahuje intumwa za General Evariste Ndayishimiye ndetse n'abarongoye M23 na AFC byamaze amasaha agera kuri 5. Ni ibiganiro bikomeye cyane byabaye mu muhezo ukomeye. Hoteli Serena yari icungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Abakomando benshi kandi bafite intwaro zikomeye bari bagose Hoteli Serena mu mujyi wa Goma. Umutekano wari ucunzwe ku rwego rwo hejuru. Amakuru atugira ko rero akemeza neza ko ubungubu ubutegetsi bwa Gitega bwatangiye kuganira na bano barwanyi, ndetse ko General Neva agiye kuva mu ntambara yo muri Kongo. Biravugwa yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kurakara mu buryo bukomeye. Hatangiye kuvuka urunturuntu hagati ya General Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi, wamaze kubona neza ko Uburundi burimo kuva muri iyi ntambara yo muri Kongo. General Neva ngo yashyize ibintu ku munzane, maze abona neza ko kuva muri Kongo aribyo byatuma Uburundi butekana. Amakuru akavuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi bafashwe matekwa, abandi nabo barimo gutsindwa urugamba. Inyeshyamba za M23 bagiye kurwanya muri Kongo zarabatsinze, ndetse ubungubu nizo zirimo kugenzura imipaka ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibingibi bisiguye ko M23 yamaze neza kugera mu marembo y'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega rero bukaba bwahisemo kubanira neza M23 aho gukomeza kujya kurwana muri Kongo. Nyuma ya bino biganiro bikomeye cyane byabereye mu mujyi wa Goma, bigasiga M23 irekuye abasirikare batatu bakomeye b'u Burundi barimo General Muzinga, biravugwa yuko ikigiye gukurikiraho ari uko ubutegetsi bwa Gitega bugiye gutangira kuvana abasirikare babwo muri Kongo. Biravugwa kandi ko M23 nayo igiye gutangira kurekura abasirikare b'u Burundi yafatiye ku rugamba. Hari abasirikare bakomeye bafatiwe mu mujyi wa Bukavu, hari abasirikare bafatiwe irya nino muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse hari n'abafatiwe muri Kivu y'Amajyepfo. Bano basirikare bose rero M23 izabarekura. General Evariste Ndayishimiye nawe agiye kuvana abasirikare biwe muri Kongo. Amakuru akavuga yuko Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabuze ayacira n'ayamira. Hari urunturuntu rukomeye cyane hagati y'abano bagabo babiri, General Neva ndetse na Tshisekedi, ngo batangiye kurebana y'ingwe. Tshisekedi arabibona neza ko yatanze za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika ayaha General Neva n'igisirikare cy'u Burundi ngo bagerageze kumurwanaho, ariko bikaba byarabataye kuwa amazi. Ubungubu rero General Neva akaba agiye kuvanamo ake karenge, akabona yuko amazi atakiri yayandi. General Neva arabona ko kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo aribyo byatuma Burundi butekana, ndetse agaturana na M23 atikanga ko ziri buze kumutera. Uyu munsi ku igenekerezo rya 10 hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mujyi wa Goma. Ku nshuro ya mbere kuva M23 yafata umujyi wa Goma, ikibuga cy'indege cya Goma cyakoreshejwe. Umuntu wa mbere wakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma ni General Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi. Ibingibi nabyo ngo bisiguye ko M23 yahaye agaciro gakomeye cyane ibi biganiro. M23 yemereye igisirikare cy'u Burundi gukoresha ikibuga cy'indege cya Goma. Kajugujugu ya gisirikare itwaye General Prime Niyongabo yaguye ku kibuga cy'indege cya Goma mu gatondo ko kuri riganekerezo rya 10. Mu gusubira mu Burundi nabwo General Prime Niyongabo atwaye abasirikare bari bamaze kurekurwa yakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma.
Amakuru rero akavuga yuko ibingibi bigaragaza ubushake bukomeye cyane bw'abarwanyi ba Generali Makenga mu kuganira n'igihugu cy'u Burundi, ngo Generali Prime Niyongabo bamuhaye agaciro gakomeye cyane, ndetse ngo kuba M23 yemeye ko indege ivuye mu Burundi igwa ku kibuga cy'indege cya Goma ngo ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'umubano utangiye kubyuka hagati ya zino nyeshyamba na Generali Neva. Ayandi makuru twamenye nuko kugira ngo Generali Muzinga arekurwe, abasirikare ba MONUSCO baganiriye n'ubutegetsi bw'u Burundi. Abasirikare ba MONUSCO kandi baganiriye n'inyeshyamba za M23 mu biganiro byari bimaze iminsi. Ibi biganiro rero byashyizweho akadomo na Generali Prime Niyongabo wavuye mu Burundi akigerera mu mujyi wa Goma kuganira n'abarongoye M23. Abayobozi ba MONUSCO rero barekuye Generali Muzinga maze bamushyikiriza Generali Prime Niyongabo w'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa rero ko uyu generali ari ukuboko kw'iburyo kwa Generali Neva, ni somambike wa Generali Evariste Ndayishimiye, ndetse bikavugwa yuko yemeye gukora bino byose kugira ngo arengere umunywanyi wiwe Generali Muzinga.